Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imboneshakure ya Hejuru TV. Turabahaye ikaze aho muherereye hose, abadukurikiye bari mu Burundi imbere, bari mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, bari mu bice bitandukanye mu gisagara ca Gitega. Turabahaye ikaze namwe ntimuze gucikwa, n'abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye hirya nino mu Burundi. Turabamukije kandi turabahaye ikaze. Turamukije kandi abadukurikiye bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Nk'uko mubimenyereye tubagezaho iyi nkuru zirimwo iza politike hamwe n'umutekano. Reka dutangure kuri iyi nkuru yihuta cane. Watanguje ikinyamakuru Iwacu ni Antoine Kaburahe, yatanze ku rubuga rwiwe rwa Twitter ifoto yerekana umubonano yaraherutse kugirana na Perezida Domitien Ndayizeye. Antoine Kaburahe amaze imyaka 8 mu buhungiro i Buraya, nta kindi azira atari akazi kiwe kumumenyesha amakuru yigenga. Antoine Kaburahe yanditse ko yaganiriye neza na Perezida Ndayizeye. Hari n'abandi banditse ko Perezida Ndayizeye yoba yamumenyesheje ko hariho abategetsi bifuza ko ahunguka n'abandi batavyerekwa. Ivyo Antoine Kaburahe Murundi ntaco yavyanditseko. Ubutumwa bwa Antoine Kaburahe bwarababaje cane umwe mu bihangange vy'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ni Alfred Innocent Museremu, yarongoye igisata c'iperereza hanze y'igihugu Departement du Renseignement Extérieur. Ntimyamukundiye kwihangana. Museremu yaciye yishora ubwo nyene kuri Twitter mu rurimi rw'igifaransa, ariko amajambo yashikirije tuyavuge mu Kirundi. Yagize ati: twizere ko ubwitonzi bwiwe bwashoboye gukurutsa urwanko rukuzuyemwo naho ugerageza kurunyegeza. Ayo majambo ya Innocent Museremu yatumye abatari bake bagira ico bayavuze ko mbere, hamwe batangura kwibaza ingene umuntu urwanko nka Museremu abandanya kuba imbere mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ijambo désintoxiquer ryakoreshejwe rirarusha inguvu kurutsa niko twayakoresheje mu Kirundi. Abarundi rero bamenye cane Colonel Alfred Innocent Museremu kuva muri 2015. Isi yose yamumenye aho ifoto yiwe yacishwa kuri televiziyo y'Abanyamerika CNN imwerekana ariko akubita akana gatoya k'agahungu mu Buyenzi. Ayandi mafoto menshi yamwerekanye ico gihe ariko agerageza kurasa abarundi bari mu myiyerekano. Mbere yaho gato Alfred Innocent Museremu yarabonetse atwaye nabi cane umukenguzamateka Richard Nimbesha. Richard Nimbesha ni umwe mu batanguje urugamba rwa CNDD-FDD, yarubayemwo kuva mu ntango gushika mu mpera. Yaranajejwe n'amabanga akomeye mu butegetsi bw'umugambi ugeze ku butegetsi. Muri 2015 Richard Nimbesha ari mu CNDD-FDD batemeye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Inyuma Alfred Innocent Museremu yabonetse mu bikorwa vyo guhiga rwose abatemeye ikiringo ca gatatu. Muri Ruhuma 2019 Museremu yagerageje kwigarurira imihora yose umukuru wa Fotcode akoresha mu gutanga no kwakira amakuru. Yagiye muri Econet rwo yigarurira inomero yanditswe ku izina rya Pacifique Ninahazwe kugira yigarurire WhatsApp yiwe na Facebook vyiwe, maze aheze ahenda abantu kari wewe kugira ashobore kubafata. Imana yarakenze. Pacifique Ninahazwe avuga ko yabifashe kare, yamihorera munanira no kwigarurira. Museremu ntaco atakoze mu gufungira ubusa abantu. Yagiye arikeka ko batanga amakuru kwa Pacifique Ninahazwe. Ntiyamenye ko benshi mu bayamuha ari mu bigizigirwa biwe bo hafi cane batemera ivyo akora. We yibaza ko ari mu kibazo c'ubwoko, ntazi ko abo babusangiye bari mu ba mbere baterekwa amabi akora. Kubera Pacifique Ninahazwe nk'uko abitangaza ategerezwa gukingira abamuha amakuru, hari vyinshi ashima kumva kuko yoca abona aho vyavuye. Aho Perezida Ndayishimiye rero ashikiriye ubutegetsi muri Ruheshi 2020, Alfred Innocent Museremu yagenwe kurongora iperereza mu gihugu hagati. Amabi yakozwe n'iperereza muri ico kiringo ciwe ntagira izina. Indiri z'abantu baranyorojwe barabugwa irengero. Abanywanyi ba CNL batari bake barafashwe barahohoterwa komeye mu busho bw'iperereza. Urupfu rwa Augustin Matata ntirurava no mu mitwe y'abatari bake. Mu ntumbero yo gukingira Museremu amakosa yataye kuri Gerard Ndayisenga, ariko aba CNL batari bake bafashwe ico gihe
bakubitwa Museremu na Nkuruka babona ntibanihanganiye umukenyezi akuze yari icegera c'umukuru wa sentare mu ntara ya Ngozi yavuye yinjira mu mpimba yaraborejwe igufa bikomeye igandagurwa rya Thierry Kubwimana ifungwa ry'akarengane ry'umupfakazi wiwe w'imyaka 18 Krista Kaneza ni bimwe rero bitazokwibagirwa mu butegetsi bwa Fred Innocent Museremu ifungwa rya muganga Christophe Sahabo mu ntumbero yo kumenya gutwiwe kumusinyisha ku nguvu ko atanze imihoho ni bimwe mu bikorwa vya nyuma byaranze Fred Innocent Museremu imbere yuko akurwa mu buyobozi bw'iperereza mu gihugu acazezwa iperereza ryo hanze. Muri bakora ibintu nk'ivyo niwe yiha n'ububasha bwo kwagiriza abarundi urwango. Ikibazo nyamakuru kigumaho kugeza ubu n'ingene umuntu nka Museremu abandanya kuba ajejwe amabanga ahambaye mu butegetsi bwiyita leta mvyeyi, leta nkozi. Niyo nkuru rero ya mbere twaritwa bateguye. Reka rero tugere no ku bindi bitandukanye byanditswe mu bindi bimenyesha amakuru. Ikinyamakuru magazine Jembere bandika ko kuba igisata ca kaminuza kiraza gutangura urubanza kugira gifashe abanyeshuri ba mikoro make. Icumviro co gushuraho iyo kaminuza cavuye ku kuntu hariho abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye ariko bivuye ku bukene ntibaronke ko bashobora kubandanya ivyigwa muri kaminuza haba iy'Uburundi canke bagasanga badashoboye kwirihira amafaranga asabwa mu makaminuza yigenga ari kure yabo. Iyo niyo nsiguro itangwa na David Ndayizeye abantu bazabura amatara ajejwe iterambere muri iyo ntara aho yabwiye ABP ko ico gisata ciswe Institut Universitaire Communautaire Solaire d'Afrique kiriko kirubakwa ku bw'intererano z'imvukira z'intara y'Ububanza hamwe n'abanyagihugu baba muri iyo ntara. Umutegetsi akamenyesha ko inyubako zitegerezwa zegereje guhera maze iyo kaminuza ikazoshobora kugurura imiryango mu kwezi kwa Gitugutu uyu mwaka. Hakazoba rero harimwo ibisata vyigisha ibijanye no gufungura neza nutrition, guhingura ibirimwa, amahoteli no kwakira ingenzi, ibyo kwitunganiriza imigambi hamwe kandi ku bijanye n'abigisha ngo imvukira zibishoboye zaramaze no kwemeza gukora nk'abakoranabushake. Umurongozi akabandanya amenyesha ko muri kazoza bategekanye no kubaka uburaro bw'abanyeshuri bazoza bahiga. Ahamagarira rero abavyeyi kuza barabwira abana babo ko iyo kaminuza ihari. Amashirahamwe aharanira agateka k'abagendana ubumuga asaba umukuru w'igihugu ngo ashireho itegeko ribaha ibibanza mu nzego zifata amategeko. Ayo mashirahamwe agizwe na Union des personnes handicapées du Burundi ariyo IPHB, la PHB na FAPHB bafatikanije na Comité Paralympique mu Burundi. Baremesheje ikiganiro n'abamenyesha amakuru ku wa 27 Ndamukiza 2024 mu gisagara ca Bujumbura aho basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo ashireho itegeko ribaha ibibanza mu nzego zifata amategeko. Ayo mashirahamwe rero asaba leta gukingira abagendana ubumuga ndetse kabashigikira kuko ubumuga bafise hatari bo babwiteye. Bagasaba kandi ko bashimitse ko leta yoshiraho amategeko na politiki idakumira kuri abo bagendana ubumuga. Basaba kandi ko no mu nama nshingamateka n'inama nkenguzamateka batora amategeko akingira abarundi bose hatibagiwe abagendana ubumuga. Akaba rero n'akaryo ko gusaba abo baserukira abenegihugu gusubiramwo itegeko ritunganya amatora mu kongeramwo ingingo zorohereza abamugaye. Ku mugore ujejwe gutegura no gutunganya amatora seni ayo mashirahamwe asaba korohereza abagendana ubumuga mu kubaka utuzu tw'amatora twotuma abamugaye bose bahishikira ndetse ntihagire uwubagora. Ico kiganiro kikaba carutunganijwe nyuma yaho ayo mashirahamwe yandikiye rwandiko yarungikiye umukuru w'igihugu muri Gitugutu 2023 aterera ivyo bashimikirwa ko guteza imbere agateka k'abagendana ubumuga muri iyi myaka ibiri iri imbere. Bagizwe na politiki ya leta muri ico gisata yashizweho muri 2019. Amashirahamwe kandi aheruka no kwandikira kuri 22 Ndamukiza 2024 n'amajenga amateka na nkenguzamateka basaba kuvugira abagendana ubumuga nabo ngo babahe ikibanza ciza mu matora yimirije yo muri 2025. Hari ibindi bivugwa ku magara y'abantu. Abagwayi 7,700
99 nibo batowe indwara y'igituntu muri 2023, 4,000 muri bo bakaba batowe igituntu candukira. Kwa 2026 Ndamukiza 2024 Burundi niho bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igituntu usanzwe uhimbazwa kuwa 2024 Ntwarante buri mwaka. Ibirori vyo guhimbaza uyu munsi vyabereye mu ntara ya Gitega nk'uko rero bishikirizwa na muganga Cleophile Akindavyi, umuyobozi mukuru ajejwe amagara y'abantu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, avuga ko mu Burundi abantu bangana n'ibihumbi 7,799 aribo barwaye indwara y'igituntu mu mwaka uheze. Muri bo rero abagera ku bihumbi 4,960 barwaye igituntu candukira. Kubwiwe impinga ngo iracari ndende kugira 2030 igituntu kizobe caranduranywe n'imizi nk'uko biri mu mugambi w'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS. Ico gituma hakwiye no kongerezwa ingufu kugira ngo iryo hangiro tuzabe twashitseko muri uyu mwaka 2030. Kubw'ivyo rero abenegihugu bose hamwe n'amashirahamwe ishinzwe kurwanya indwara y'igituntu ahamagarirwa kurushirizaho mu kwigisha ivy'iyo ndwara kugira ufise ibimenyetso vyayo ashikanwe kwa muganga hakiri kare. Twengurukiye abadukurikiye muri aya makuru twari twabatunganirije kuri Imboneshakure ya Hejuru TV, ngusabe kugira ngo ntuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho. Imana ibahezagire.